turavye abategetsi batandukanye uhereye kuri nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu cacu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza nibaza ko ari we yabitanguje mubona ibuka bavuba nivyo kuvomera umwaka wose kuri mu mwaka wose niwe yatanguye kwimobiriza ukaja no kuri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu dufise kuri ubu usanga bose baguma bagaruka kuri ibi bintu vy'uburimyi n'ubworozi mbere uburimyi bakanarenga bakaja kuba karorero mu kuburima bakanerekana n'imyimbo bashitseko none bigenda gute ngo umuco ntuhave ngo kwira abarundi bose ikintu ca mbere nibaza ubwa mbere ni politique agricole ni ibi politique ijanye n'uburimi ego iracafisa gahaze ubwa mbere umurimyi ntarabavalorize ntarahabwa agaciro ugiye kuraba ni secteur iri négligé ni gisata womenga caribagiwe wanashima ugiye no kubiraba ikintu kinakomeye gose umurimyi akura mwiki iki ni ikintu gikomeye cyane umwubaho ha Faustin yavuze ryari kandi ubimana vya patriotisme tuze tubishira ku ruhande fo kumezira ngo nkiki turi kumwe rero umuntu ntajya kurima kubera gukunda igihugu ajya kurima agira cyakurayo abana baje bambare rero ararimye gatatu kanahomba ashitse ku isoko ibintu agasanga habaye ibindi biciro bishasha aciye ahomba arasubira bano bimana rero navuga nti politique agricole ni ikintu a surveiller ntabwo amajambo gusa canke kubaka canke nakayagiye kurima gusa hari bindi biherekeza kabisa biza gutuma uburimyi bufata novuga intera nziza icya kabiri imigambi y'uburimyi n'ubworozi hano mu Burundi yigwa mu bice de sont des projets qui sont analysés partiellement turi kumwe yigwa mu bice ntibayiga yose rero uza gusanga hari aho igeri gahomba batatu bane bahomvye abandi bagaca babiheba usanga rero ni ibintu bitigera vyijukirwa icya gatatu nibaza yuko atana politique d'encouragement y'abarimyi ihari turi kumwe nta buryo bwo gutera intege abarimyi nyene ngo wowe nyene wumva yuko uryamye urima ubikunze kandi ntayo muri politique agricole ntavyo ndiko ndabona neza kane kandi kinakomeye gose novuga ni uburyo dukora mu burimyi biraca intege ni kuvuga gusanga kugira urime nk'amahegitari 2 bigusaba mendevre nini cyane bigusaba gushiramo imitahe myinshi cyane ku buryo rero la fois passée narigeze no kukivuga nti leta irakwiye gushiraho intonde zituma amamashini aya yo kurima y'amatracteur yinjire ari exonéré vyinjire ku buntu atama taxe niki hama abantu bijukire gukoresha ubuhinga bugezweho narigeze no ku hama babandi nabo bahora babura ico bakora basibo bagahungira mu kurima nabo bazoca baje he bajya bahora babura ico bakora bagahungira mu kandi turavye mu Burundi ni benshi urazi damu ndakubwire yuko uburimyi akazi bwakagombye gutanga tarako kurimisha intoki uburimyi yego uburimyi akazi butanga sako kurimisha intoki iyo tuvuze création d'emploi par le secteur agricole nituba turiko tuvuga bijya byo kurima kujya oya hariho abasiriveye turi kumwe abakurikirana imirima indimo hariho abasarura urazi gusoroma muri Canada ni kiri mu bihugu vya mbere umenga na Australia parama bakunda kurokita abantu bagenda gukora mu mirima niba bagiye kurima baba bagiye gusoroma ugahora muri ko murasoroma amahegitari yuzuye amapome ugamuruko murasoroma amahegitari yuzuye amatomate urazi energy ingufu bitwara ariko ni mwaguba muvuga iterambere mu burimyi hazogera igihe munavuga ati no kwimbura nibimburisha imashine gutyo nabahora bimbura nabo batahe erega ico tugeze kuri ugo gwego amahingura azoba yavuze nimba tavyo wumva amahingura azoba yakomeye amahingura azoba ari menshi iyi mendevre yari kirakora ikoresha intoki mu burimyi bazoba ariko baraterura ama matière première mu industrie turi kumwe kandi ubudandaje buzoba bwateye imbere nuvuga abazoba bari ibyimburwa bizoba ari byinshi mwebwe mwabuze akazi hano mu burimyi ni murangure muje kudandaza bizoba bizimbuye umutahe none nk'akaroba bakubwiye akadobo k'imicungwe n'amajana 5 hari umuntu atorangura ngo aje kudandaza navyo ivyo biza kuba kwera yabonetse amane twaba twayironse twese zoshije kwidandaza kwani tushatwe export rega naho bizanana ucyumaza nti tuzoko exporta hehe industrie agroalimentaire ahubwo ureka kuvuza ni wowe uteba kuvuza ifirimbi ni wowe uteba kuvuga nti ndabifise no karema hano nyene u Rwanda Tanzania baca banoba kuko barabihingura yego
imyembe n'indatazi nitugura turamwe ibiji vy'imyembe n'imicungwe nga ama cocktail avuye za Tanzania za Egypte za he kubera ki tutokura imicungwe yacu ngaha mu Burundi twimbuye y'umusesekara tukamena muri Egypte bakavanga n'ijya myembe barima bagaca batuzanira ibintu twebwe ntizuzugo byo petetre bwo kubihingura cyangwa amahinguro yacu yarengewe aho ni mu gihe je mu Busanza nabamvuga ni twe export ibintu umusesekara par umusesekara twarengewe none hano turafise amahinguro ahingura imicungwe ku buryo yabaye satire hama dushire muri Egypte ivyo ni ibintu rucara ugiye kubiraba bicara urukwegane rurerure turi kumwe rero mu yandi majambo igisata c'uburimyi n'ubworozi je conseille uburundi ama atu dufise ni gifyo ubu faiblesse dufise c'est à corriger à revoir dans la politique nationale agricole nariko ndavuga rero kuri tourisme dufise nico ca kabiri twari ca kabiri tourisme cingenzi yo birateka igongo vraiment nico gisata cyo kogera ko bantu bima Uburundi dufise ibintu byose bikenewe kugira ngo igisata cingenzi kiba ari gisata exemplaire ntangarugero hano muri mu karere ka East African Community ikiyaga Tanganyika turagifise ibiyaga turabifise bindi turi kumwe inzuzi turazifise amashamba cimeza turayafise imisozi miremire turayifise nibisigarira by'ibikoko ngira turabifise uko twarigeze kuba tunafise byinshi yego amamize turayafise igihugu cyacu gifise kahise kari interesa haba muri Afrika na hehe dufise ibibanza byinshi byo kwatira abantu kugira baze kuvisita babone ibyo bibanza byabereyemo ibintu kanaka turi kumwe ibi bintu byose nibitegurwe bibe structure neza bitunganywe neza hama bidandazwa turi kumwe kuko hariho marché du tourisme irafise ukuntu itunganywe neza twishire ku isoko natwe bamukira rugendo bazi muravye ingene gisata c'ingenzi mu Burundi gitunganijwe nivyo mu misi za tuzobahamagara nabo baze batubwire turategekanya kubikora kw'ikiganiro cagutse ariko nk'umuntu abikurikiranira hafi canke nk'umuntu abirabira kure muravye igisata c'ingenzi ingene gitunganijwe mu Burundi ubu dusigaye twumva za visit Burundi ubushikira nganje bw'uburimyi n'ubworozi imbere ubu baranabwongeye iki gisata c'ibidukikije cyo gukingira ibidukikije ngira ngo hariho wanashaka igisata mu Burundi kijejwe ibi by'abamukera Office Nationale du Tourisme ONT ego ibi byose nimwemera ko ari utwigoro twakozwe kugira ngo iki gisata gishobore kubyaza umusaruro narigeze kubwira yuko gushiraho les lois et les organes si kintu gihagije il faut gushiraho les procédures zikurasira ko ayo mategeko d'abord ariko arakurikizwa nayo marugana ariko arakora neza abo batumariye iki ivyo bintu bitumariye iki Tanganyika vraiment uko ibindi bihugu bikamisha ibiyaga niko tukamisha Burundi kwe wowe uvuga uti hariho igihugu yaba cyari gifite Tanganyika ubu kiba kimeje kiba kiguruka kiba ari igihugu ntangarugero aho nkekana ba Cristiano Ronaldo babaza kuharuhukira aya mashuha ma reserve genda uraba amashuha usanga mu bwana di n'importe quoi hajya haba haruhukira aho abantu baba bo ku rwego rwo hejuru nkeka abakuru baza kwikandira muri ajya amashuha mugabo ugiye kubiraba okay nord mugabo ukazama ngo hariho ngo office ngo icibigera ama reserve naturelle dufise amashamba cimeza amashamba akingiwe kandi cimeza ugahura ahubwo nibiriyo biriko birononekana yari nariko nakurikirana documentaire se ngari kuri RTNB bariko baravuga ngo ibikoko imwe ngo twarabibuze ngo abanyezamu ngo ntibakwiye honte abanyezamu ntibakwiye bariko baravuga ibintu ngo nta bikoresho byo gucunga dufise ugahura umuntu wa muhashu acunga ishamba cimeza n'inkoni Kavuga ni nyima byukuri umusiti atari kuri gutunga inko shiraho umupolisi base baricungana manu uyo n'inkoni haje n'umuzuma afise icumu ariruka kuko inkoni n'icumu ikiza kukumarira cyane n'icumu rero myandi majambo izo nzego nyimba zihari ya suivi evaluation nakubarira est-ce que ziri surveiller vraiment ziri évaluer vraiment ku buryo umuntu nyimba ari umuntu ahagarara igogwego abihagararira abimerita byukuri atanga un résultat positif turi kumwe
sukuba gusa inzego canke kuri rwego nibihagije ivyo kuvuga ngo harashizwe hakigoro ko gushiraho urwego ça ne suffit pas ni nkuko wewe uri serugo ugacugenda ukalimisha umurima hama ntusubireho kura ugacuvuga ngo naragize akigoro ngo jewe ngo papa ngo uno muryango ngo ndagunomeye ngo nararimishije nturigera uja kuri uwo murima mon frère wataye umwanya ho uri extrêmement irresponsable ahubwo iyo izo nguvu washizeyo ari gutumuzishira mu bindi bintu gakomeza ibindi voilà rero mu yandi majambo ya tourisme yubakwe neza twoyidugirako amadolari ntitwomenye yavuye kubgawe Jean Petit ngomba kuba direct na cyane cyane ku kiganiro birashoboka gifise intumbero yo guterera bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu tunashimire cyane abo mu nzego z'igihugu zitandukanye bamaze imisi batubwira ko bashimishwa n'ibica mu kiganiro birashoboka ndetse banadutera intege twariyemeje ko tutazodebukirwa mu kiganiro kigomba guterera bigaragara mu iterambere ry'igihugu atari mu majambo gusa mugabo kandi no gutanga ivyiyumviro dufise no gutumira abahinga bafite ivyiyumviro kugira ngo iki gihugu gishobore gutera imbere byanka byakunda ngomba rero ko tubikura mu majambo tubishire mu bikorwa iki gisata c'ingenzi mu Burundi kubgawe nkuno munsi bovyuka umukuru w'igihugu yovyuka yakugize umushikiranganje mu vyajejwe harimwo iki gisata c'ingenzi wewe wogitunganya gute icambere ni investissement ni gisata gikeneyemwo ishora mari rinini cyane igihugu kitabishoboye je no mobiliser les autres investisseurs bakakimena mw'inoti cyo ni cyane hama zigakora iki izo noti zabonetse zigasha zikora iki gutunganya neza ibi ico twokwitwa lieu touristique ibibanza ndanga karanga canke ndanga sinzi biragoye ibintu vy'ikirundi bagabo ibibanza touristique kuko answa muri marché tourisme ibibanza vy'iratiro niko neza cyane muri marché du tourisme lieu touristique c'est un produit à vendre nico kintu dandaza alors udandaza ikintu tateguye oya none il faut ko manza kwevaluwa lieu touristique ziteguye gute mbega kwanza nizahe nkabanza nkazi cartographia turi kumwe ziteguye gute abamukera rugendo izo kuko lieu touristique imwe yose bifise ukuntu irada nk'akarorero la fois passée je nari kumwe n'umuntu turiko turadebata kuri Pierre Livingstone Stanley acambira no twarayidepase ko gatonye bwaho cha tuyassocia na source d'unire bavuga ni byukuri kuba ta hoteli zubakwa hano hantu hafi y'ibi bibanza sugusamara bivuze ngo muri aménagement cyangwa muri investissement ishora mari byo mu mariye touristique sugutunganya mariye touristique gusa urashira ko nico twokwitwa ibindi bintu bihamagara vyorohereza abamukira rugendo ko mukira rugendo aharura ibintu byinshi aho hantu ndagenda arahenga ikintu iki ncahe mu kujayo hari accessibilité n'ibindi byinshi cyane ivyo nivyo nobanza nkatunganya neza nkirasira yuko aho hantu hari accessible hari ibindi bintu vyatira abamukira rugendo etc nkaheze mbonye igihugu kiriko kirarengerwa ndashiramwe abandi ndamobiliza abandi banyamitahe ku ruhande cyo ni cambere cya kabiri protéger les lieux touristiques faut que les lieux touristiques ziba ziri valoriser zifise agaciro zinakingiwe turi kumwe icya gatatu vendre les lieux touristiques aho rero cangira plan commercial nziza ama website karahabutaka ama société investissa muri tourisme akabanza kanyereka neza ingene bazodandaza ivyo bagiye ku investisamwo publicité zisobanutse mvuze ngo ngiye kuri Google kuri Grand Frère nkabangiye kurondera ibintu vya tourisme shikira ku Burundi gusa turi kumwe ivyo sino bidebatako cyane mugabo abahinga barabizi kubitegura plan commercial du marché du tourisme irabaho yego icanyuma kinakomeye cyane nuko negocia n'amasosiyete amwe akomakomeye pour les intéressés ibintu bimwe babigure nk'akarorero on peut négocier none reka ndakwereke wewe bon ivyo nagomba nkompare cye numva ko umenga biza kuba biri ensanse canke bizana utundi tuntu mugabo nagomba kuvuga iki oya nibaza ko ni kiganiro bipfa gusa kuba tawe bikomeretse yego mugabo cyo nagomba kuvuga ni iki amashira hamwe impunza makungu aho hanze ari prêt ari engagé gushigikira ama projet benaye ni menshi
turi kumwe mugabo turayashikira nk'ubu nk'akaroro turabona ibindi bihugu ugahura byaragize amapartenariat n'amayikipe akomakomeye ku isi y'imipira. Reka dufate akaroro nk'igihugu cy'u Rwanda murabona yuko umugwi w'umupira w'amaguru ahubwo wa Paris Saint-Germain mu myimenyerezo ikibuga ca Paris Saint-Germain umugwi wa mbere mu gihugu cy'Ubufaransa umugwi wanashaka ufise nakahise gakomeye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa turabona ko bambara haba handitse ibyapa bya Visit Rwanda tukaba tubona duhora tubona mbere n'amayikipe y'umupira w'amaguru aza gukinira muri kiriya gihugu avuye mu bihugu vya Burayi. Ijya ni strategie commerciale ya marché du tourisme niba nimuze murondera ibindi bintu birebire ijya ni kwatira tourisme tout simplement ujya mu gwimugiranye partenariat deja hariya muri mu Faransa baguma babaza Rwanda niki hariya hiberera ibitama bifise amayero atakindi kinacategura ari reka nje kuraba iyo Rwanda cyonyene mugabo ku Rwanda n'u Burundi ni he bafise amariye touristique meza kubwawe n'u Burundi mon frère c'est incomparable ntibigereranywa n'ibintu bitagereranywa aho uri kugiranya ibintu bitagereranywa turi kumwe u Rwanda n'u Burundi vraiment muri tourisme les atouts ziri wacu mugabo les stratégies ziri les stratégies zibereye mu Rwanda abantu abajeje tourisme hano mu Burundi they are dreaming baraho barijyamiye ntibariko nta strategy nimwe dufise rero no kuraba nabo tukazobahamagara aha kugira ngo ntitubarengera karimbi usanga nabo bafite byinshi bariko barakora canke bariko barategura canke bafite izindi obstacle tutazi canke bafite izindi ntambamye tutazi gusa dusaba inzego z'igihugu iyo tuzitumira muri bene ibi biganiro zize ziragerageza zitaba kugira ngo ntibahe umwanya abansi b'igihugu ngo bapfe ivyo bavuze bapfa aho binjiriye tubasabe rero ngo iyo tubatumira muri bino biganiro baze baritaba kuko nta handi abene gihugu bazomenyera ivyo abategetsi babo barimwo atari mu biganiro mwene ibi kugira ngo bashobore kubashikira byoroshe cyane ndabandanya aho rero je naheje igisata ca kabiri nakivuze igisata ca gatatu ni energy et mine c'ubutare n'agataka iki gisata nukuri kidupfuye ko nabi notre sous-sol est extrêmement riche iri mu ubutaka bwacu buri mu butaka buri buteke amamari menshi cyane ibi bintu nibikamishwa sino bikomanta ko cyane kuko intonde zirahari mugabo ndavuga nti ni kimwe mu bisata byo gukamisha abarundi bari bakwiye ko aho bameze uku dutekanye kiri bien planifié mugabo byose vyogera ku kintu kimwe nubu tuguma tukivuga stabilité politique et économique il faut ko bino bintu bitari stable ibi kuko ata stabilité politique hari ibi bintu nibikunda ibi bintu byose nariko ndakubwira bicika ibiyago bicika amadokima turandika tugaklasa kuko nyene ntaho bipersira ntaho byinjirana turi kumwe rero en résumé jewe analyse yiwanje inshikana kuri ivyo bintu bitatu ibirenze ivyo byose bizodugira kuri ivyo bintu bitatu igisata uburimyi n'ubworozi tourisme energie et mine clôture nivyo bintu bitatu ngaha mu Burundi tubimeneyemwo kuba kabaye cubagikemutse ivyo bindi vyose amadevize twoyaronka ubiki vyose twobironka ayo ma service tugaca tutangura tukayavanda internet karahabutaka ya mbere tukayironka cyane cyane ko icambere twoba turonse gikomeye byo bari byo gufungura bene gihugu bakagara meza hama bagakora ivyo bindi vyose mon frère tutari ko turafungura ni fo abene gihugu badafise ivyo bafungura bikwiye badafise amagara meza nivyo bihugu umva vy'ubugaragwa ngo ibihugu vy'ubugaragwa byateye imbere ngo batarimye no nubwo batarima ikibazo cyambere babanje kuresolva ntiturima abanyagihugu bacu bagiki tutariye sikibazo ressource sikibazo opportunité ni kibazo stratégie tout simplement ni kuvuga byari kuba bibi iyo tuvuga duti nta kiyaga na kimwe dufise nta heraba twama turi muri hiver umwaka wose igihugu cyacu kibamwo imyembe gusa canke kibamwo imyungu gusa canke kibamwo pasteke gusa yego cina ari kuvuga nti vraiment tubihebe mugabo ugiye kubiraba ni kibazo politique ni kibazo stratégique byukuri
ikijanye n'ifumbire iki deja turazi ko gifise leta yacifatiye mu minwe yarana subventionné subvention habo gifata turi kumwe yarashigikiye ni kuvuga ubugi igiciro abarimyi tugura ko ifumbire sico twari sanse kuba tugura ko hariho umuce munini leta iha kugira tuyironke izimbutse ikibazo gica gihana iyi politique iri surveiller iri evaluer iri suivi turi kumwe irakurikirana ko atamatrisheri ayiherekeza irakurikirana ko atamaspekulation ayiherekeza ni ya point yindi nakubarira suivi et évaluation dans les entreprises dans la famille dans les pays suivi et évaluation iri hasi yego birasambuka iterambere ntirishoboka nirikunda ilifo yuko ivyushizeho bikurikirana ilifo yuko urutondo ushizeho urukurikirana umekinga shwa ko gwakurikijwe ico ni cambere shatse kumwishura ntagire ngo ni kibazo c'ubukehwe dufise ni kibazo strategique ibintu vy'imbuto zirobanuye même chose bro turafise izabu turafise ingeni ngaha mu Burundi hariho na sente turafise za senteya turafise kaminuza y'u Burundi iyumvire fabivre tugaca tugaruka tukavuga duti turafise ikibazo c'imbuto irobana ibi ntiwumva yuko ari wana ibintu tutakagumye no kuvugira ku radio kuko umwetranje avyumvise c'est honte biteye isoni ahubwo twakagumye kwa dufise extra imbuto nyinshi tukaba mu bantu banegosia hanze kugira tuzidandaze harabuze ya je rero numva ni kibazo politique ni kibazo stratégique nico gituma nakubwiye nti tuzemplema dukeneye politique agricole iri clair ikurikiranwa apana maraporo no bavuga bati tugiye gukora ibi nibi semence sélectionnée hagiye kujaho iki niki gikurikirana kandi apana vyo kwikura ibintu d'abord vyumvikana ibintu vy'inzego zo kwikura si vyo vraiment ya bavuga bati mu mbuto zirobanuye hagiye gukorwa ikini ubwa mbere bikaba ibintu vyumvikana kabiri kabana ibintu bishoboka abugagana kwerekana n'ingene bizoshoboka reka ndakwereke turafise ikibazo cha bureaucratie ngaha mu Burundi ibintu organisation bibera mu département non ni administration ivyo bintu ni babanze babishire ku ruhande administration nivyo ni bayikomeze je ndayishigikiye ndi no mu administratif ndabikunda mugabo tuvuze organe gouvernemental ni organe iri seri yego hama leta mugihibona yuko yarengewe kandi pana mugihibona ko yarengewe nibindi bihugu byose niko vyateye imbere ibi bintu nibabishire mu binwe yabikorera ibyabo bo bazi cyari cinyungu ni diyiri jewe nicaranye na wewe turiko tuvuga tugomba tuzana uruganda rudandaza imbuto zirobanuye ni mani na bintu byo gukwega amaguru nashize ni miliyari 8 izo miliyari 8 ndazikeneye n'inyungu ubwo bushiramwe angahe nshiramwe angahe zirikana angahe tuyagabura gutira ari umutekinisiye turamukura hehe mu Bubirigi karuhariwe turamuzana nuko nico gituma secteur privé niyo nyishu bugi ibi byose je ndabona leta yotegura politique nationale agricole byo twitwa pan canke stratégie agricole nationale bakayipibria hama bakana delibera bakabona bakerekana ni ibi turabihaye abikorera ivyabo investir muri bibi nimwe investisse muri bino bibi mugabo hacashigwaho des lois et des procédures facilitatrices apana yuko wamubwiye ashire imitahe ucumukoza ucumunaniza mushirireho n'urutonde rumworohereza aze abona ati ebana borohereje ibi babikuyeho bimwe narinda gutonda imisi 15 hari ababikuyeho ubwo nyene amapranda d'affaires y'urubura zoca koroka aba investisseurs utazi yo bavuye one bamenamwe amahe kubwa uti leta nigera ahantu cyane cyane nyine cyubahira umukuru w'igihugu cyacu ni wakunda ku tunamushimire mbere bimwe by'imva mutima kudoma rutoki ku nzego zimwe biba bigaragara ko ibyo ziko zirakora atari byo tunashimire na nyine iteka umukuru w'inama nkenguza amateka bari mu bantu iyo hari umuntu yakoze ibitari byo badatinya kumubwira ati wowe uti hagererera igihe birengaho ibisata bya leta bigaragara ko bitari ko birabyazwa umusaruro nibabishire mu minwe y'abikorera utwabo kugira ngo bizana ivyo byategerezwa kuza mpagazaho kandi ivyo Emmanuel yari karavuga bica bivaho rero ikibazo dufise
hano mu Burundi hovuga ngo tuvise ikibazo cy'ifumbire kubera twikenye strategy none gasha fomi irinzigira extension ikaja gushinga urundi ruganda mu gihugu cya Tanzania canka hasi kirabona ko gihagaze neza hano mu Burundi kandi muri Tanzania bemeye kuyakira ko abonye ko gihagaze neza hano mu Burundi mugabo ugiye kubiraba politiki y'ingene ikikora irakurikiranwa ayo ma strategy bashizeho nyimba ama subvention n'ibiki birakurikiranwa nta baca bikika mukiza c'est ça ce qu'il faut surveiller mu gihe ivyo vyokurikirana imbuto zirobanuye nakubwiye ikibazo ni ca kindi nyene bikorane arakurikiranwa uwo muntu abikora cyangwa ubwo gwego rurakurikirana rurabibazwa hariho suivi hariho surveillance kuri abo bantu rero inzego bakubwira ngo yijejwe ngo banaka ngo bari hajya ntaco probably ugiye kuraba nta kinini bariko barakora kuko kubura imbuto zirobanuye dufise ibigo nk'ivyo vyose ari ama obstacle hari nabereve hamakugweho namenyekane hamakugweho